ubwa mbere tubanze twigaye kabikabishe twakoze yego cyane muze twigaye tubabazwe n'aya maraso yasesetse y'abarundi bene wacu tudacagura sabazungu baje kubica sabanyamahanga ni twebwe abarundi twabishe n'amaboko yacu canke n'ivyumviro vyacu canke ku bundi buryo ntawo kwikuramwo biraturaba abarundi twarahenzwe uruhome rw'urwanko hagati yacu rurubakwa mbere kubera ubujuju tujamwo natwe turagubaka turarukomeza amacakubiri hagati y'abarundi abandanse n'ukwicana bijamwo ni iby'abazungu kuko bamaze imyaka itari mikeya bariko baraduha ishano y'iryo shano rero kugira tuzoriruke bifata umwanya. Hey, y'all, come look at this. Exclusion ni ikintu cyo kugwanya mugaye ibitigiri ni kubikuramo. Genda umututsi w'umwenengo ariko murabona iby'abajiji abahuto bajije bavuze ndabishigikiye nuko tutumvikana ko niharagera yuko abarundi batandukana. Sena ishaka gufutwa kuko sena twayishizeho kugira ngo iraba ama équilibre ethnique régional n'ibindi byose bishobora guhuza abarundi kugira ngo abaserukira mu nzego abandi babye baravyemeza. Ubu rero tubikuye sena mwamudufashije ni mwaje nshako bivaho mwaje nshako bivaho mugabo ni mwashaka ko bivaho muzoba mwishize umugozi mu muhogo bizokwikuraho kandi mbona yuko umengo ntaco vyononye nta na kimwe vyishe. Hey, y'all, come look at this. muze twigaye tubabazwe n'aya maraso yasesetse y'abarundi bene wacu tudacagura abarundi twarahenzwe uruhome rw'urwanko hagati yacu rurubakwa mbere kubera ubujuju tujamwo natwe turagubaka turarukomeza amacakubiri hagati y'abarundi abandanse n'ukwicana bijamwo ntaco vyononye nta na kimwe vyishe uretse ico bikiza. Hanyuma rero natwe abatwa twisange apana muri constitution yonyene mugabo twibone no mu yandi maposte. Uru n'urugamba rukomeye mu mpayinka nico gituma abantu muzokumva bakomantaza ibintu inyuma yavyo haba hari umukate haba hariho poste. Murumva yuko baguma batera igere batagomba yuko ivyo bintu bivaho. Murumva yuko bubahuka bakavuga ngo jenduyu jendiki. Murumva yuko bwa burozi babwemeza neza bakagomba no kubutamika abandi. Imbere yuko tubandanya reka mbanze nishure kuri utu tubazo nabajijwe n'umunyeshure. Ndabaramukije abantu mwese aho muherereye hose mushobora kumva uru rurimi rw'ikirundi. Hari icyo nagomba gushikiriza icyiyumviro canje nk'umurundi kazi ku kiganiro citwa urugendo gica kuri chaîne yitwa ishure ry'abarundi bose. Uru rugendo ngomba kugira ico mvuze n'ico mbajije n'urugendo w'amajana 772. Hari byinshi numvise byapfutswemwo witwa Tadeo yarapfutse naramwumvisemwo namwigisha Nicola Augustin ari wasanzwe yashikiriza iki kiganiro nyene urugendo. Byinshi numvise bagaruka ku bintu by'amoko tugaca dusanga Nicola na Tadeo ibintu by'amoko batavyumva cyo kimwe. Nimba rero turiko tubiga nk'abanyeshuri tugomba kwiga hose. Umunyeshuri rero ico atahukiwe arabaza. Nimba je mbajije mwigisha Nicola akaba ari we yoshobora kunyishura anshure. Nimba mbajije kuvyerekeye
kubimwerekeye Tadeyo nawe akanyishura nk'umunyeshuri niga hose kandi ngomba kumenya bagarutse cyane ku bintu by'ubwoko nkumva ntibabihuriza ko nanjye numva birancanze ngombye kugira ico mbaza ko impande zibiri kandi zose zirashobora kunyishura hari naho n'abandi nabo bokumviraho inyishu boba baragize amakenga nka jewe canke tukabandanya twiga ibi bintu rero vy'amoko hariho umwanya umwe umuntu yovyiyumvira akavuga ati ivyo birashaje turi ku rugamba rwo kwiteza imbere mu gihugu cacu n'uwundi mwanya tuza twumva hari abantu bavuga yuko ari impaka bihoreho mwaje nshaka ko bivaho mugabo nimwashaka ko bivaho muzoba mwishize umugozi mu muhogo bizokwikuraho kandi mbona yuko umengo ntaco vyononye nta na kimwe vyishe harakenewe rero abantu bakiri bato nka mwebwe bumva bakabanza bakumva igihugu abantu bihore biri muhimu mu mitwe yabo aha rero duca tugomba kumenya ati none abantu babiri batabihurizako uw'ukuri n'uyuhe tugomba kumviriza nde reka ntangure kuri Tadeyo yavuze yuko mwigisha Nicola Auguste yamaze kutamira igikorwa cyo witwa Pacifique Ninahazwe akaba yaramaze kukimira aca mushira ku rugero rumwe n'abantu ngo bateguye imyerekano 2015 ahantu naho nyene turagomba kugira mutubwire uti 2015 bakoze amakosa ni bana kabari bafite abagomba gutembagaza igihugu ni guti igihugu mu manga ni banaka ngo bateguye imyerekano turavyumva dutyo ngo abagize imigumuko turavyumva dutyo sawa mbega babiteguye vyari bishingiye kuki bari mukuri canke bagomba guteka igihugu mu manga canke bari mukuri murantunga afise ubumenyi buke ndacarumwe umunyeshuri nyene ngomba kuyiga hanyuma rero nimba iyo myerekano yarabaye bakaba inkozi z'ibibi tuba tugomba ko baje imbere y'ubutungane bikabagira umuntu yagiriwe n'icyaha arafungwa ntiyicwa canke ngo anyuruzwa agira iki aho Tadeyo uraduha umuco woduha umuco abo vyagiriye kuko baravuga ngo mu myerekano ngo harabaye amabi ngo barisha abantu ngo baraturiye ngo abantu uwabikoze rero niwe acarenguka imbere y'ubutungane canke ababikoze rero barenguka imbere y'ubutungane nitwumve ngo ntabakiriho kweri nimba barafashwe oya tugomba kumva ko bariko barabihanirwa kuko uwishe nawe ntaca yicwa ahubwo arabihanirwa kugira n'abandi babona akarorero ti singomba gufunga umunyoro w'ubuzima bwanje bwose canke singomba kubona igihano hakiya nakayabonye ariko atari nawe kuyicwa 2015 co ndakiveko nkumbure Tadeyo amaze kumva bino azonsobanurira neza abo bagize ako kaguma ko muri 2015 bagateguye nuko baba barafashwe hanyuma hakarenguka imbere y'ubutungane nubwo baciriwe nimba tugomba kugenda mu muco kubera ubu abantu tugomba umuco wakoze icyaha gihanirwe bijya byo kuvuga ngo naka ngo yahaniwe ahantu hatazwi ivyo ntavyo dushaka canke ngo yahantu igihano kitazwi bakarondera iyo ari bakabura ivyo ntavyo dushaka dushaka umuntu ahanirwe habona hanyuma tubone uko yahanwe n'abandi bigireho bacuke gukora ibibi tugaruke kuki cy'amoko twarize turumva yuko ubwoko kugira igihugu kibe igihugu kirimo amoko nuko haba hariho ubwoko buvuga ururimi rwabwo nk'ubu dufate nk'ubu tuvuze ati hari ubwoko bwitwa abahutu bavuga n'ururimi rwitwa igihutu niko twarize mwaya mashuri nyene turiko turigira ko ku mbuga
ngurukana bumenyi turongera turiga nyene nimba hari abatwa bacavuga igitwa nimba hari abatutsi bavuga igitutsi nimba rero mu Burundi dufise ururimi rumwe rw'ikirundi umva ariko nta bwoko niko twize abantu barashobora kuba mu gihugu kimwe ariko bafise ubwoko butandukanye icyerekana ko baba batandukanye mu moko nuko n'indimi baba bavuga ziba zitandukanye iki mu Burundi nimba atagihari twize yuko atabwoko buhari Tadeo ashobora kuba atari kabibona kandi reka Tadeo aca twigisha cyane nk'ubure natwe dushobora kuba twize nabi tugatahura nabi ubwo Tadeo natwigishe dutahura ukundi ndabaza nko ku ruhande rw'uwitwa Tadeo yozonyishura maze kumva nk'ibibazo vyanje n'abandi amwerekejeko abazungu bataraza mu Burundi nta bwoko bwari buhari none abo basokuru batari bafise ubwoko bari bicucu aha ndabaza ngomba kuzokwishurwa namwigisha Auguste arashobora kuzonyishura murakoze iki ni kibazo mbajijwe abazungu bataraza basogokuru bavuga imiryango umuntu ariko aridondora yavuga umuryango wiwe ivyo vy'ubwoko ico gihe nta wabivuga nta vyariho ibi rero sije ndabivuga ukujenyene n'abandi niko babizi abanyamahanga bamaze kuza nibo baje bazana kabi kose nibo baciye bacanishamwe abarundi mu kuzana ivyo vy'ubwoko akava amahanga ngo baze baduciye mw'imirwi baje badushinga mw'imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamwo no gukebana bamema yuzuye bagwana biyago kumohe yo munsi w'Uburundi barasesa amaraso imfuvyi zirayeba abavyeyi barapfakara ikibazo kigira kabiri mbega ko ubu bwoko bwabonetse ari uko abazungu baje bakabitwigisha bakavyigisha abo basokuru bacu ko ari ubwoko bakabona kuvyumva bagatangura kubikorera akazi tubivuge mu mfunyafunyo dutyo nimba koko umuzungu yaje kwigisha ikintu abarundi batari bazi kuko nkumbura barushije ubwenge nimba cyari ikintu co atari kinyoma mbega yoba yakoze iciza iki kintu yarabigishije cyari ikintu ciza kigirira neza bacigishije oya na gato nticari kije kubagirira neza ahubwo cari kije kubica cari kije gufutanya kazoza kabo bwari ububeshi bwo ku rwego rwo hejuru kugira ngo bashobore kwishikira ku nyungu zabo abarundi twarahenzwe uruhome rw'urwanko hagati yacu rurubakwa mbere kubera ubujuju tujamwo natwe turagubaka turarukomeza amacakubiri hagati y'abarundi abandanse n'ukwicana bijamwo voilà twahawe ikinyoma duca tugira ubujuju tugifatirako ico kinyoma tugifata kwa rukuri umuzungu uko yaje akakandamiza abasokuru bacu akabategeka kutanywa amata kandi nkaribo baziyororeye amata batora bamushira ku nguvu amasoro batora bamushira kandi ku nkoni aho nyene agaca hembwa n'inkoni yanabijanye ico cari icizi uyu muzungu ariko aratugirira kugira twumve ko ubu bwoko yatuzaniye nabwo ari bwiza nimba rero twamuhaye ivyacu abasokuru bamuhaye ivyabo baruhira akababuza kubifungura bobo kandi agacata kakabahemba inkoni rero muze bigisha mu nyishure yuko niki kintu yatwigishije ari kintu ciza nimba yatugiriye neza duce tumenye ko nico yatwigishije ari ciza tubandanye tukigirako
ariko nimba icyo yadukoreye ari kibi duce tumenya yuko nicyo yatwigishije ari kibi tugomba no kukireka. Ni birebire mbona umenga umuntu yobivuga ko byinshi ariko mu ncamake ntushobora kubandagejeje aho. Abarundi twarahenzwe, uruhome rw'urwanko hagati yacu rurubakwa, mbere kubera ubujuju tujamwo natwe turagubaka turarukomeza. Amacakubiri hagati y'abarundi abandanse n'ukwicana bijamwo. Je nararondeye ikidutandukanya twebwe abarundi ndakibura, kuko mushinge w'urwo ruhome abawubatse bawushingiye ku ijambo ubwoko, ngo ubwoko si bumwe hagati y'abarundi, ngo hariho ubwoko bune, nahora nungira ngo ni butatu, biguma biduga muravyumva. Ubwoko bw'abatwa, bw'abaganwa, bw'abahutu n'ubw'abatutsi. Kandi ndinze ndabivuga hano nuko natohoje ndabaza abashakashatsi muri kahise, baranyemeje ko ubwoko ari bune mu Barundi, kandi ntibabivuze mu majambo gusa, baravyanditse no muri bya bice by'iratiro y'ivya kera mu Burundi ingenzi zigendera n'abarundi bagendera, biranditse neza ko mu Burundi hari ubwoko bune. Gusa abashakashatsi icyo batashoboye kunsigurira n'iryo jambo ubwoko iyo ryaje riva, ryazananye he? Narabuze inyishu itomoye, koko amajambo dufise amwe mu Kirundi yasanga mu Gifaransa canke mu zindi ndimi. Ubwoko mu Gifaransa narabuze ijambo bijana, uvuze ngo race ufatira cyane kuba dasangiye ibara ry'urukoba. Aha mu Burundi ntibijana kuko turasangiye ubwirabure. Uvuze etini naho nyene ntibijana kuko mu Burundi dusangiye ururimi, dusangiye imico, dusangiye akaranga. Hey, y'all, come look at this. No ngaha turamusavye atubwira amazina y'abo bahinga bemeje ko atabwoko buri mu Burundi. Ikinyoma gikubitirwa hashashe, natwe tumwereke ko ubwoko buhari dukoresheje ibwirizwa shingiro. Hamwe abarundi twese twumwana nyakunwana, aya macakubiri nk'uko nyine icyubahiro yaduhanuye tukayafuta, tugatahura ko turi abarundi, tugize ubwoko bw'abarundi. Mwoba mudufashije twebwe mu nama nkenguzamateka ko twoca dutanga icegeranyo tukavuga duti turavye aho igihugu kigeze, ibintu bijyanye n'amoko nibifutwe bihagarare, abarundi batangure guhabwa canke gutorwa kuja mu mabanga batisunze ibindi, atari kuvuga ati ujya muntu ni umurundi arabishoboye ni sawa, ivy'ubwoko bikavamo. Yaravuze ati nazane abo bahinga yemera bahinyuze ibyanditse mu ibwirizwa shingiro turabe. Nta nabo niriwe ndazana kuko arazi neza yuko nabavuze mu kiganiro giheruka. None iri si jambo umukuru w'inama nkenguzamateka avuze. Voilà, ibi rero byerekana yuko iri shirahamwe ribandanya gutanga za nyigisho atarizo bwa burozi. Ikintu cyonyine kimwereka yuko ubwoko buriho ngo nuko bwanditse mu ibwirizwa shingiro, ngo nuko abantu bapfuye 72 bazira ubwoko. Ngo ivyo rero vyerekana yuko ubwoko buriho mu Burundi. Oya, suko bimeze. Ivyabaye canke ibiriko biraba ni ingaruka mbi y'umugera mubi canke ideology abazungu bazanye kugira ngo baducanishemwo. Ni ingaruka mbi z'ikinyoma badusutsemwo. Abarundi twarahenzwe,
uruhome rw'urwanko hagati yacu rurubakwa, mbere kubera ubujuju tujamwo natwe turagubaka turarukomeza. Abarundi twarahenzwe. Reka tubandanye n'inyigisho ya patiri. Uvuze espèce naho nyene dufise imwe, turabantu turubakana, ibibondo bigasubira bikubaka, ibindi bibondo bigasubira bikuze bikubakana. None iryo jambo bwoko ryavuye n'ibitabo narabisomye byo muri kahise, ndasubira ndabaza abashakashatsi ndondera kumva amamuko y'iryo jambo, ntabesha mu ncamake narabuze iyo ryadukanye, ndabura insiguro. Mu bantu bose bari mu Burundi nta muntu numwe yoshobora gutanga insiguro y'ubwoko buri mu Burundi. Uwo muntu wese uzokumva avuze ubwoko uzoca umubaza insiguro ntayazoguha, kanatsinda ntayopfa ronse. Turamaze gutembera mu bihugu bitandukanye, ico bita ubwoko turakibona. Abantu bafise ubwoko butandukanye, baba bafise indimi zitandukanye, baba bafise imico itandukanye, baba no mu burere butandukanye. Mu Burundi ntidusangiye ururimi, ntidusangiye imico n'imigenzo. Umuntu rero azokubwira yuko mu Burundi hari ubwoko nta siguro nimwe azoba bifitiye. Oya mbwira namwe nk'umuntu avuga ngo icerekana ko hari ubwoko mu Burundi nuko ubwoko buri mu ibwirizwa shingiro, ngo nuko abarundi bicanye bahorana ubwoko, ngo ivyo nivyo bimenyetso vyerekana ko hari ubwoko mu Burundi. Ariko mwebwe mwumva iyo nsiguro ifashe? Mu buzobaza bose nta wundi muntu azoguha insiguro irenze ngaho, aho uzoca ugira uti naguhinyuye. Patiri ati nararondeye insiguro y'ubwoko mu Burundi ndayibura. Ati ndakabona ndayibuze kuko n'amacakubiri mabi. Ndakayibura n'umushinga w'amacakubiri uwayazanye yubakiyeko uruhome rw'urwanko hagati y'abarundi. Mama ngo barazana imetero bagapima izuru, bagapima uburebure, bagapima ibitugu, ngo gaca bavuga bati ubu ni ubwoko kanaka, burya ubwoko kanaka. Uwoza gupima no kwemera, n'uwupima amaraso akavuga ko amaraso y'umututsi uyapimye yisa uyabona, amaraso y'umuhutu uyapimye asukundi, amaraso y'umutwa uyapimye nayo nyene yisa, ay'umuganwa uko nyene. Ivyo navyo ntibishoboka. Co novuga kandi nemera, ego mu budasa buri hagati y'abarundi buhagaze ku muryango iyi n'iriya. Iyo nayo ni amashugwe atatse bene Burundi, hagati mu Burundi buba bwiza gusumba. Iki nico twama twavuze kandi twasubiyemwo tukavuga duti imbere yuko abazungu baza basogokuru bivuga imiryango, nta muntu yivuga ubwoko, nta bwariho. Umuntu yavuga ko ari umurundi agaca avuga n'umuryango avamo. Kubera iki ako karanga kacu ku Burundi tuguma tukikurako, tugomba kwiyambika karanga kamoko atariho, amoko yamomekerana. Ibi bintu rero kubera iki byoguma bitugorera ubwenge, tubwirizwa kubikuraho. Dufiki none gushikaho ubwicanyi bubandanse, tugahigana buhongo, bavukanyi amaraso yasesetse arakwiye, tubishaka tutabishaka. Imana tuvukanishije abarundi twese turavukana mbere incuro zibiri. Ndavuze ati abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abagano turavukana, avuze ati abarundi twese turavukana. Numva tworyoherererwa kwitwa abarundi gusumvya kwitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abagano. Ubwa mbere nk'abarundi ni Imana yabikoze, twavuze dusanga turabarundi, dusangiye ururimi rw'amavukiro,
dusanga imico n'imigenzo, dusangira imanza, dusangira ibikorwa, dushigikirana mu bihe by'umubabaro n'iby'iminsi mikuru, dusangira ibifungurwa ku nkoko imwe. Abarundi aho mubona ntidushima wowe kwambara ikirezi ntumenye ko cera. Uburundi buri mu bihugu bike ku isi usanga bifise ururimi rumwe. Abanyagihugu bose bo mw'ico gihugu bavuga ururimi rumwe. Byumvikana ko turi ubwoko bw'abarundi. Murumva ko tuvukana, tubishimira Imana, tubiryohererwe. Iryo ni itunga. Na Patiri aravuze ati ivyo nimboneka rimwe ntibishika hose. Satani n'ukuri yaratunyaza umunezero, ariko arihenda tubwirizwa kugaruza. Ubwa kabiri nk'abakristo, aho umuvukano ushikira zina muntu wese, si mu Barundi gusa. Bamwe twarabatijwe tuba abana b'Imana, duca tuvukana dusangira umuryango umwe. Muze rero dushingire intahe Yezu mu gukomeza ubwo bumwe n'umuvukano twivuye inyuma. Iyi nyigisho ni inyigisho ihambaye cyane. Ikintu kibabaje cyane nuko abarundi bariko barumviriza iyi nyigisho ntihagire gukura k'umunwa mugabo bavuye ngaho bagasubira muri vya bindi vy'amoko yamangetengete. Kubera iki abarundi tumeze uko? Aho ntituzohava dusanga turi ndyarya. Uwaturoze murumva yuko yagize nabi cyane. Iyi nyigisho ije kugira ngo idufashe tumenye icatsi n'ururo. Turafise ubwenge bwo guhitamwo ikibi n'iciza. Mwirinde inyigisho z'abo bantu baza barashimangira bemeza yuko mu Burundi hari ubwoko. Mutahure ko bobo baba bifisemwo inyungu. Ni nk'abo munakubwira bamwe bariko bahaye ubuhutu abandi bahaye ubututsi kubera icyaca Roma, kubera giye akarira kabweja imbere y'umuzungu. Abatutsi baratumaze batwahone bati akira cyawurya arwara ngo twebwe abatutsi rwade kabisa ngo oya ntimworaba kubera iki bariko baramugaburira ibindi by'igihugu ntumubatse une ile tangire se comment cochon sivyo ibindi by'igihugu ntumubatse abantu kazobona ngo umva ko nabahutu babana nibashaka yuko byo byohava ndabarayi dufashije nimwaje nshaka bivaho mugabo nimwashaka ko bivaho muzoba mwishize umugozi mu muhogo bizokwikuraho, kandi mbona yuko umengo ntaco vyononye nta na kimwe vyishe uretse ico bikiza. Hanyuma rero natwe abatwa twisange. hata wese generation nkamwe bumvuga buti ebana uje kumayira ubuto nje mu isoko baramba none ubwo buto uri kumbwira ubwo tukumbarira naje mu isoko ndasuma irimo atangura kuvyanga bizota agaciro sivyo. Umuntu sinamumenye vrema ariko naramukunze. Aravuga ati ibi bintu n'urunganwe rushasha ruzotuma bihera. Bamwe bemeza yuko hari ubwoko bune mu Burundi, batahure ko hariho urundi runganwe gwemeza yuko hariho ubwoko bw'abarundi mu gihugu cy'u Burundi. Umuntu wese atanguye kuzana mu biganiro umuhutu, umututsi, umutwa, umuganwa. Abaganwa sinahora numva bakunda kuvugwa cyane, ariko uzumenye yuko hari cinyegeje inyuma. Ivyo rero nivyo tugomba gusambura ku mugaragaro. Abatera igere babironkamwe inyungu ntibabuze kandi ntibazobura, ariko turipfuza guhindura Burundi ukaba bwiza gusumba uko twabusanze. Vyose ni mu mutwe. Udafashe ingingo yo guhinduka nta muntu numwe yashobora kuguhindura. Hari abarundi bamwe Imana yonyene ariyo yokwizira igahindura imishaha yabo n'ivyiyumviro vyabo, kuko imitima yabo iza yarakomantaye. Barundi kazi cyane mwebwe gwaruka ntimukomantaze imitima, kuko gukomantaza umutima bivamwo ibintu bibi cyane. Gukomantaza umutima nukutumvira. Aha nibaza yuko twagerageje kwerekana ukuri kose kuko ibintu bihagaze. Niwe bandanye uvuga ngo mu Burundi hariho ubwoko bw'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa, uzumenye yuko uri kufasha umwasi shetani. Uzumenye yuko uri kurakuza gwagwanko abazungu batuzanamwe.
udashimye kwemera ibitukubwiye uze wemeze no gushika ku mfiro ivyo biri mu mutwi wawe, uze wemeze yuko uri mu bwoko bw'abahutu canke uri mu bwoko bw'abatutsi canke uri mu bwoko bw'abatwa n'ibindi, canke ushire mu vyiyumviro ko no gushika ku mfiro uwo kwemeza yuko uri umurundi. Kubganje gushika ubu ahariho hose no kwemeza shiza amanga ko mu gihugu c'u Burundi hari ubwoko bumwe, ubwoko bw'abarundi, kandi nanje ndi umurundi yiyemera. Imana nibahezagire cane, nibaza yuko mwatahuye, nuwa yari yabajije ibibazo nibaza yuko yatahuye, n'uwundi azokumva afise ikibazo arakibaza tuzomwishura. Reka tubandanye gwa rugendo rwacu rero, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Reka nsozere mbaza kano kabazo. Ubu wewe inyigisho umaze kuronka zose, kuva aho wakurikiraniye kino cigwa cuno musi, ubu wumva wonezerwa bakwisa umuhutu, bakwisa umututsi, bakwisa umutwa, bakwisa umuganwa, canke wonezerwa bakwise umurundi? Muri ayo mazina yose ndondaguye, nirihe zina twokwitwa rikadusubiza agaciro n'agateka twambuwe? Ico tandukanya urunganwe rushasha n'urunganwe rwa kera ni vyiyumviro. Umujene afise ivyiyumviro nk'ibi vyaguye ingese, ibi vyiyumviro vyafashwe n'amavirisi, uwo ntitwava tuvuga yuko ari mu runganwe rushasha. Umuntu akuze canke umutama yajijutse agatahura ko ibi bintu ari uburozi twaramijwe kandi bitobandanya, uwo ari mu runganwe rushasha. Ndasubiyemwo, urunganwe rushasha ntiruhagaze ku myaka, urunganwe rushasha ruhagaze ku vyiyumviro bishasha. Aka nibaza yuko gatahuritse.